no musi twazindutse tuja kuraba ubuvuzi kama. Hari ingwara imaze iminsi iriko iravugwa cyane, ingwara bita ishano, aho tuza kubaza ishano niki, kubera iki abantu bariko baragishano ku bwinshi bakanagira ko bakanapfa. Mudukurikirane mwigane open mic, aho twagendeye ahasanzwe ari ubuvuzi kama bw'ishano basanzwe banarivura. Ko badasanganye ishano amata casabiki akomeza ameze kwa kundi nyene. Arabavuga ko hari ishano ngo ugisimbiza ibintu byagufashe mu nda cyangwa ibindi bintu byo bavuze ishano gisimbizo ni ishano bita ishano ry'ingobyi. Iyo umuntu yaririye ikimenyetso ca mbere ubona arabyimba, kandi uwo ishano ry'ingobyi mukuru ivura ndafata umwanya muremure. Nk'igihe kingana gute? Ndamuvura nk'imisi nk'indwi, hagati y'indwi n'imisi 10. Ishano ry'ingobyi uriko narikubwira, ishano bitangwa n'umuntu aba agomba kuroga nyene, aba yarabuze uburyo akwica agakoresha ubwo buryo bwo kuguha ishano ry'ingobyi. Rero hari ishano ryo mu muyaga, icyo bita amahuherano, ibihuherano bijya batongera. Ibyo bifata wari we wese, niri tubona abantu bose. Yego cyane, bifata abantu bose. Nuvuga ngo nabyo wariye oya, birashobora kuza uko nyene kubwuko baritongereye uko nyene. Umuntu atebeje ashobora kumuhitana agapfa neza cyane. Ishano ririca cyane bitarimenye, kuko ishano riza kwangiriza ibihimba byo mu nda, n'umuntu akagwara igitigu kubw'ishano. Rero niyo ayaba yaranyoye nk'imiti myinshi arashobora kugwara igitigu bivanye kuri rya shano yaje. Rero iyo urimenye kare ukagipimisha hakiri kare, ishano rirakira neza cyane. Kunga kwaryo nukuza umuntu azararya gatungurusumu mu gitondo avyutse. Tungurusumu mugaba abatagwaye estoma, agwaye estoma yijya mu byo kurya, aho nta kintu na kimwe kijanye n'ibyisumu bishobora kugushikira. Niwo muti waje, niwo muti wo kwikingira. Agatungurusumu mu gitondo hariho tujya duteke kamwe gusa, tujya dutete ukakarya kamwe, kajya n'umuti ukomeye cyane. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe novuga ko ari nk'umuvuzi w'ingwara ya kera, ariko n'uno munsi iribonekeza. Twavyumva kera, uno munsi two turabibona bigaragara cyane mu gisagara ca Bujumbura. Kera bavyita amareba canke andi mazina muri rusange, no munsi ariko baryita ishano. Tubona ko rigwiriye cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura, yaba mu makarita atandukanye. Kuvuga yuko atunze canke n'amatomato bose iyo ngwara yose yabashikiriye. Ndakura mu kice. Ndabaramukije cyane. Akazina kanyu nitwa bandi? Nitwa NKURUNZIZA Jean Marie, nkaba nkoresha ibimera mu kuvura ingwara y'ishano. Hari abantu ubuvuzi bw'ikirundi cyane cyane imiti y'ibimera batabifata nk'uko bikiza. Koko birakiza? Imiti kama n'abakera niyo bivuza, kandi babo baranaramba gusumba abuno munsi. Ariko imiti kama irakora cyane gose ku magara y'abantu. Bavuze ishano babashatse kuvuga iki? Ishano ni ibintu bibi, ni ibintu bibi biba biri mu mwanda umuntu arya. Nkuko babivuze kera twabyumva ko menga umuntu yari ishano yarozwe, ariko umuntu arashobora kuba ari byo bamuroze nyene bivanye n'aho atukana, haba mu muryango cyangwa bakamuha ishano bita isumu. Ishano ri mu bwoko bumeze gute? Ni bungahe? Ishano riri mu bwoko bwinshi. Nk'iryo ubona mpima, hari iryo umuntu aba yarariye, bidubona urabona ko nshira ko hagati ririmo cubibona, aca haduga amaraso direct, ritarimwo umuti ukomeza ari kurya nyene. Amaraso aduga gute? Ava mu kiganza indana akaduga hejuru. Ego, ntabakomeretse. Ni umuti ubonye kijya kintu kiba kiri muri we kibi, ucunyereka ko kirimo. Musanzwe muri n'urusengero kandi mukabasanzwe muvura iryo shano. Hari abaca buce bibaza ati iyo bari amadayimoni bakoresha canke ibindi bintu. Niyo mpamvu ubona ndabikorera ku mugaragaro, kandi urabona ni no mu rusengero d'abord. Benshi baranzi, ntabwo mburira ngaha kuko urabona ko abantu bakomeza banyitabira cyane, kuko umwuga natanguye kuva muri 2004, nakomeje ndawukora buhoro buhoro. Uyu munsi nkaba mbona ko
bigeze ku rugero mbona atari ruto uwo badasanganye ishano amata casabutse akomeza ameze kwa kundi nyene. arabavuga ko hari ishano ngo ugisimbiza ibintu byagufashe mu nda cyangwa ibindi bintu byo bavuze ishano gisimbizo ni ishano bita ishano ry'ingobyi. iyo umuntu yaririye ikimenyetso ca mbere ubona arabyimba kandi uwo ishano ry'ingobyi mukuru ivura ndafata umwanya muremure. Nk'igihe kingana gute? Ndamuvura nk'imisi nk'indwi, hagati y'indwi n'imisi 10. Ego akaba kizi. Hariho abaca bibaza ati iri shano kugira ngo umuntu ashobore kurirya cyangwa n'ibintu barungika mu miyaga cyangwa n'ibintu muko murasangira inzoga bashobora kumushira ko hejuru biba rimeze gute? Nishano iryo shano ry'ingobyi uriko ndakubwira ni shano bitangwa n'umuntu aba agomba kuroga nyene aba yarabuze uburyo akwica agakoresha ubwo buryo bwo kuguhishano ry'ingobyi. Rero hari ishano ryo mu muyaga bico bita amahuherano, ibihuherano bijya batongera. Ibyo bifata wari we wese niri tubona abantu bose. Ego cyane bifata abantu bose nuvuga ngo nabyo wariye oya birashobora kuza uko nyene kubwuko bagitongereye uko nyene. Ego iyo umuntu yitebeje kwivuza abenshi usanga bari mu bitaro bita ko bagwaye malaria ariko malaria ntizikire n'izindi ndwara ntizikire. Iyo umuntu atebeje ashobora kumuhitana agapfa neza cyane. Ishano ririca cyane iyo utarimenye kuko ishano riza kwangiriza ibihimba byo mu nda n'umuntu akagwara igitigo kubw'ishano. Rero niyo yaba yaranyoye nk'imiti myinshi arashobora kugwara igitigo bivanye kuri rya shano yaje. Rero iyo urimenye kare ukagipimisha hakiri kare ishano rirakira neza cyane. Ni kihe gituma abantu bagishana cyane? Uyu munsi turabona ko igurirana ry'abantu ari rirerire. Abantu urabona ko abantu benshi no munsi barabaye nk'inyamaswa. Umuntu ntashaka ko atera imbere mu bica bivanye n'utuntu iterambere wigura imodoka cyangwa nk'akamodoka hakaba nk'undi adashaka ko ari kugura iyo modoka akabiguha muri ubwo buryo kugira ngo akwangirize. Ego nigurirana ry'abantu rero. Je nahashitse nkiyashika nibaza ko ari nk'iklinike nabonye abantu ari abantu benshi cyane. N'ubu ndagukuye mu kazi katarahera utusubirayo mu mwanya. Mu mwaka uheze wakira abantu bangana gute ku munsi? Byari bimeze gute? Uno munsi wakira abantu bangana gute ku munsi? Bigenda gute? Kari benshi cyane. Kwakira abantu benshi bivana n'ukungene wavura bagakira. Ico ni kimwe kuko umwe abwira uwundi undi akabwira uwundi. Niyo mpamvu ubona baza ari benshi kuko kuva ico gihe nabitangura mvura abantu 5, 6, 10 baratinda baragwira 20, 50. Urabona ko barashika nk'ijana ku munsi ushobora kwakira. Ego kandi bose bakivuza bakagenda bakiza neza cyane n'ibishinga ntahi birebire. Kuko iyo umuntu mvuye agakira abwira uwundi akabwira uwundi ikaba communication uko nyene ikaba ishene ndende. Ariko iyo uvuye umuntu ishano bakari mu hirya kabiri birashoboye kamufata canke neza cyane. Urukingo hariho urukingo rwo kutarirya mugabo ruba ruzimbye kuko hariho bari guhaye gusa ishano uno munsi riko riragwira ni rigira ihuherano ibyo gutuma akatije Patrick ndariguhaye bose ndariguhaye. Ikibazo kinini nta namwe umuntu yarihungira. Nta muntu yarihunga. Ukurihunga kwaryo ni ukuza umuntu azararya gatungurusumu mu gitondo avyutse. Tungurusumu mugabo abatagwaye estoma agwaye estoma yijya mu byo kurya aho nta kintu na kimwe kijanye n'ibyisumu bishobora kugushikira. Niwo muti wavyo. Niwo muti wo kwikingira. Agatungurusumu mu gitondo hariho tujya duteke kamwe gusa. Tujya dutete ukakarya kamwe kajya n'umuti komeye cyane. Nk'umuvuzi urabona yuko biri ku murindi munini nko mu myaka nk'itatu hoko giki kugira ngo bishobore guhagarikwa kuko urabona ko nabonye imodoka zaje nabonye abantu baje n'amakinga abantu benshi batandukanye imbere bisanga by'ukuri icokorwa no kwirinda kuruta kwivuza. Nakubwiye ko ibintu byinshi abantu benshi babikorana ishari inzigo ubwansi n'ibyo nzira byatumye bigera kuri uru rugero wabonye. Asante sana ndagushimiye. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye.